bashonje kw'isi baba mu misozi. Muraba ibice 60% ababeshejweho n'uburimyi. Aha ni muri rusange no kuvuga kw'isi yose. Mu Burundi abangana n'ibice 90% baba mu misozi, kandi nka bose babeshejweho n'uburimyi. Abasigaye usanga baba ku migwa mikuru y'intara no mu gisagara ca Bujumbura, ariko nabo nyene baranyuzamwo bakarima, kuko benshi bamaze kubona ko umushahara baronka udashobora gutunga imiryango yabo. Muri kino kiganiro imishahara siyo tugira tuvuge, ahubwo tugomba tuvuge ku burimyi, inkingi ikomeye ku iterambere ry'u Burundi, na cane cane ko turi mu rugendo rwo gushikana igihugu ku ntambwe ikomeye, aho kizoba ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ndabahaye ikaze, ariko ni mutarafyonda ahari subscribe canke sabone, nyaragasubikore kuko bigutwara amasegonda make cane. Uburimyi ni umwuga ushaje, kuko birasa naho wavukiye rimwe n'iterambere y'ikiremwa muntu. Mu myaka ibihumbi 11 iheze niho umuntu yagize icyumviro cyahinduye isi ku mpande zose. Mwibuka ico gihe umuntu yaba mw'ishamba akabana n'ibikoko, maze akirira ivyamwa, akirira n'inyama z'ibyo bikoko, hanyuma akiryamira aho bwije ageze. Igihe kimwe yarahejije kurya umwembe, maze ata ikibuto. Yongeye guca ahantu asanga rwa rubuto rwarameze. Yagize icyumviro ati bwa bundi mfashe urubuto nkarushira mw'ivu rurashobora kumera, hanyuma rugakura, hanyuma rugashobora no kumpa ibindi vyamwa. Rero yafashe imbuto arazegeranya, azishira mw'ivu, maze arigiye. Haheze igihe aragaruka asanga zarameze, ahubwo zimwe zaranakuze. Rero yafashe za mbuto arazitahana, azishira impande yiwe, aravuga ati reka zikure nzoze ndirira ivyamwa narinze kwiruka. Niho guca niyumvira ati nimba no kubiterwa bishoboka, no kubikoko birashoboka. Yagiye mw'ishamba yegeranya ibikoko vyoroshe, impene, intama n'utundi dukoko tutagoye, maze aravyigereza. Ico gihe uburimyi n'ubworozi vyari bivutse. Ico gihe so uburimyi gusa bwari buvutse, ahubwo haravutse n'ibigwati, ari naho havuyemo ibisagara. Abashakashatsi berekanye ko ibi vyatumye abantu batangura kurondoka. Bavuga ko iyo umuntu ataza kwiyumvira uburimyi akigumira mw'ishamba, kw'isi haba hari igice c'umuriyoni, no kuvuga abantu 500,000 gusa. Ubu turi miliyaridi hafi 9 atagikozwe ku kijanye n'igwirana ry'abantu. Mu myaka y'ibihumbi 2100 isi izobitunze abantu bagera ku miliyaridi 14. Abahinga bavuga ko isi atabushobozi ifise bwo gutunga aba bantu. Ibi tuzobigarukako ku yindi video. Kuva umuntu afashe imbuto akazizika mu kuzimu, yari découverte idasanzwe. Icyakurikiye kwari kurondera ikintu cyo mufasha kuvyura isi kugira aronke ivu ashiramwe imbuto. Ico gihe isuka yari ivutse, haraheze imyaka ibihumbi 10. Ubuhinga bwakomeje gutera imbere, kuko hageze naho batagikoresha isuka, ahubwo barondera ivyuma bikomeye. Ico gihe amatracteur n'ibindi biba biravutse. Umudage Justice Van Rieberg abazanye shimi mu burimyi. Shimi imwe twiga mw'ishure, hamwe bavuga ama atome, ama molecule za azote, phosphore, potassium n'ibindi. Yabishize mu burimyi, maze mu mwaka w'igihumbi 1840 uruganda rwa mbere ku isi rukora umwavu w'ikizungu ruba ruravutse.
ubushakashatsi ntibwarangiriye ngaho kuko ubu tugeze kuri 4e revolution y'uburimyi ico bita agriculture de 4e génération cyane agriculture 4.0 hakoreshwa ordinateur drone capteur cyane twatuma bashinga mu butaka hanyuma tukaguha amakuru y'ivyo wipfuza. Harakoreshwa kandi intelligence artificielle cyangwa ubwenge bw'ubukorano ivyuma vy'amarobo n'ibindi. Ibi nivyo biri muri 4e revolution industrielle, ariko mu Burundi no mu bindi bihugu biri musi ya Sahara ibi ntibituraba kuko twebwe ubuhinga dukoresha n'ubwavumbuwe mu myaka 10,000 heze igihe havuka isuka. Twebwe rero iterambere mijanye n'uburimyi ryahagarariye ngaho, n'ubu turacakoresha isuka, turafata tukarima tukavyura ivu hama tugashiraho imbuto hanyuma tukarindira ko imvura igwa hanyuma zikamera bigakura tukarindira ko vyera tukaja gusarura. Ukuntu tubikora ni kimwe neza 100% kumwe wa mugabo yavumbura uburimyi yabikora haraheze imyaka 10,000. Kuri izi sanamu nibaza ko mubibona neza. Isanamu ya mbere hariho 1xbet, abakunzi b'umupira w'amaguru bashaka bitahura neza, ariko abatabitahura reka ndabasigurire neza. 1xbet ni urubuga rwo kuri internet rwavukiye mu Burusiya mu mwaka wa 2011. Aha bashirako imigwi y'umupira w'amaguru iza gukina hanyuma ugatomboza yiza gutsinda canke ibitsindo baza gutsindana canke ndetse n'umukinyi aza kubitsinda maze ugatsindira amafaranga. Ariko aya mafaranga yatsindira harayo nawe wabanje gusheta. Uko usheta menshi niko nawe ufise amahirwe yo gutsindira menshi canke ugahomba menshi. Nuko bikora rero na kamari canke urusimbi ku batari babimenyereye. Mpava mwibaza muti none ibi bihuriye he n'uburimyi? Nturambigwe, uraza gutahura impamvu nabivuze. Isanamu igira kabiri irerekana umuntu ari kararima akoresheje isuka, avyura ivu kugira ryorohe bikunde azashiremwo imbuto hama yitahire azagaruka aje gusarura. Uyu muntu rero ntataniye numwe wa mbere yakina 1xbet kuko 1xbet ntashobora kumenya ikipe iza gutsinda aba butomboze, niyo mpamvu bayita tombora. Mwo kimwe uratsinda canke ugahomba. Uyu murimyi wacu nawe afata umutahe kumbure ko murima nuwiwe niwe yawirimiye, ariko n'ubu n'umutahe akongeramwo imbuto nawe nyene n'umutahe akazishira mu kuzimu atazi neza ko azimbura, avuga ati Imana impaye ikirere kikagenda neza, Imana impaye ikirere kikagenda neza, niyo condition. Iyi nayo ni tombora, ni 1xbet na kamari kuko ikirere kitagenze neza imvura itaguye ucutaha uko kandi ikirere ntimba mwasezeranye. Harabagura imbuto ugasanga ateye ibiro 10 ariko akimbura ibiro 5. Nidushize mu mwanya yafashe ariko ararima n'akagongo kiwe kakahasigara. Ibi ntitwabiharuye ariko agumizako nahagarika. Ibice birenga 80% by'abarimyi dufise mu Burundi nuko bigenda bizera ko bazimbura mu gihe ikirere kizoba cagenze neza. Imvura yanse kugwa baca bafukama bagasenga bagahamagara Imana ngo ibahe imvura. Ariko nubwo Imana ntazi ibyo yumvira, jewe ndibaza ko idashobora kutwumva mu gihe yaduhaye icamwa c'indimu natwe tugaca tuyisaba umutobe w'indimu. Murumva ko bitangaje. Imana yaduhaye igihugu ciza cuzuye amazi gikikijwe n'inzuzi n'ibiyaga, ariko kumva turiko turayitakambira tuyisaba ngo iduhe imvura ngo iduhe amazi. Ikibagiwe nababa mu bisagara usanga kenshi batanibuka n'igihe amarobine yabo aheruka ko bafise amazi. Nta gihugu cigize gitera imbere cyabaye puissance kidateje imbere uburimyi. Niyo ntanguriro, niyo nkingi iterambere mu bihugu byose byateye imbere. Amerika yakoresheje abaja b'abanyafrika mu mirima yabo
bakora mu mirima maze bakimbura hanyuma bakabihingura maze igihugu gitera imbere guco. Hope nuko nyene hose batejwe imbere n'uburimyi, bakimbura mu musesekara bagahingura, hanyuma natwe turi ngaha nivyo turima ntibidukwira, kuko ubu tuvugana Afrika ivyifungura ibice birenga 60% biva hanze. No mu Burundi ndibaza ibiharuro ntibitandukanye cyane nibi. None reka tuvugane gato, imbona kazoza y'ibihumbi 2060 tuzoyishikira gute mu gihe tugikoresha isuka yavumbuwe haraheze imyaka 10,000? Tuzoyishikira gute mu gihe twirirwa mu masengesho dufukama dusaba Imana ngo igwisha imvura maze imirima yacu itohe? Aha ni mu gihe dufise inzuzi nka Ruvubu, Rusizi, Maragarazi, tukagira ibiyaga nka Tanganyika, Coho, Hagwero n'ibindi. Iterambere tuzorishikamo gute mu gihe igitigiri kinini c'abarundi arabarimyi, n'ubu burimyi bakora butana batunga kuko barima bahomba, nibibabeshaho ntibashobora kubikura mu burimyi barima. Mu bisanzwe nta murimyi w'umukene abaho, uburimyi ni entreprise mu zindi. Entreprise nisaba umutahe kandi gakorwa mu biharuro. Uri umudandaza ntushobora kuyadukiza ukaja kurangura utaza aho uzoshorera canke igiciro uzocuruzako, utegerezwa kubanza kwiga isoko. Upfuye kubikora atavyigo wagize uca uhomba, nta bindi bibamwe. Niyo mpamvu rero abarimyi bacu bama mu ruhombo, bararima bakarimarima ariko ntibabiheba bagumizako, kuko nyene bavuga ngo akagumye bagumako. Ariko sinzi, nibaza ko ari kubera atakindi bafise bokora, yaba bagifise bo bihagaritse. Rero abariko bambaza ngo none ngo hakogwa iki? Guteza imbere recherche hanyuma harime ababishoboye. Iki nico ca mbere cohegwako. Leta niteza imbere igisata ca recherche muri agriculture, kubaka ama laboratoire de recherche. Birababaje kuba tudashobora no kwikorera imbuto zacu. None worima gute udafise imbuto? Ntibishoboka. Woteza imbere uburimyi gute udafise imbuto zera? Ntibishoboka. Dukeneye kugwiza umwimbo ku buryo bw'uko bizodufasha kugaburira abarundi. Ibiharuro vyerekanye yuko mu mwaka w'2050 abarundi bazaba bigwije na kabiri, ni kuvuga ni miliyoni hafi 30 z'abarundi. None abatuzobagaburira gute mu gihe dufise imbuto zitera, imbuto zidafise intege zitimbuka? Dutegereza rero kugwiza ama laboratoire atakadukorera imbuto zimbuka kugira tuze tugaburira aba bantu. Ubahisigeze ntushobora kwisigaza inyuma, kuko ukwezi birenge usanga abandi bajabutse. La science ni habwa ijambo. Duhagarike 1xbet. Yego kabisa. Nitureke kuguma muri imwe ngo tuzosenga Imana ngo izobikemura. Yaradufashije, iduha igihugu ciza, yaduhaye indimu, na hacu rero twikorera umutobe. Ubushakashatsi bwa FDC ni ONG mpuzamakungu iriko irakorera no mu Burundi mu bijanye no kugwiza umwimbo ibicishije mu gufumbira neza isi ndimwa. Mu bushakashatsi yakoze ifatanije n'ikigo Izabo berekanye ko ibice bigera kuri 80% by'ubutaka burimwa mu Burundi bufise umururazi, ni bimwe bita acidité du sol. Ubu n'umururazi ukaze kuko utawuvuye ntushobora kwimbura. Inkukura nayo ntisiba kwiyongera. Umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi Severine Ijimbere ni werekanye ko ibice 60% vy'isi ndimwa mu Burundi isinzikajwe n'inkukura. Si wowe nyene yabivuze. Inkukura ni kibazo gikomeye mu Burundi. Hari n'undi mwarimu akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi nyene Salvatore Kaboneka, nawe nyene yavuze yuko isi ndimwa y'u Burundi yajongorotse ku buryo bw'uko nimborera bimwe bitwita matière organique du sol vyagabanutse ku rugero ruteye ubwoba. Ubundi bushakashatsi byerekanye ko buri mwaka dutakaza miliyoni 38 z'amatoni y'ivu. Ibi bingana n'amafaranga imiliyoni murambabara ni miliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika. Imiliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika dutakaza muri iyi nkukura.
uku gutakaza isi ndimwa bivuye ku nkukura atagikozwe. Ubushakashatsi byerekana ko tuzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2050 vyarigwije na gatatu. None yambona kazoza tuzoshikira gute mu gihe igihugu cashu kizoba carabaye ubugaragwa? Ntibishoboka. Tuzoyishika ko gute mu gihe ubutunzi kama twadusanganywe buriko buraduca mu myanya y'intoki turorera? Nyabona tubanze twisuzume, dutangura urugendo tuzi neza ko isi ndimwa yacu ifise umutekano, kuko niyo tuzorimako ibyo dufungura, ibindi tubihingura tubishore hanze turonka amafaranga y'agaciro, ari nazo dufasha kubaka ibikorwa tuzereka amakungu. Ku rundi ruhande abazorima ubu butaka bisaba ko ari abantu bazoba babishoboye, bazoba bakoresha science na technology, bakoresha ibiharuro atari gutomboza kakume kwa 1xbet. Nibi kubera ko dutakaza amahera menshi. Murabona yuko miliyoni 120 zigenda ku mwaka ari nyinshi. Two butunzi tubona ko ari inzahabu gusa, ariko hari ubundi butunzi Imana yaduhaye turiko turabona. Hari ubundi butunzi turiko turatakaza tutariko turabona. Rero turakwiye kwigarura, tubanze twicare hasi, tubanze twiyumvire iyo turiko turaja, turabe yuko byose isi ndimwa yacu ifise umutekano, hanyuma turime kijambere dukoresheje science, dukoresheje ubuhinga, dukoresheje recherche na technology, kandi tuzoshika. Turageze rero ku musozo w'iyi video. Niba ufite iciyumviro nyandikira muri commentaire, kandi ntiwibagire gufyonda hari gem na subscribe. Bishobotse iyi video wisangize n'abandi, uzobuterereye mu iterambere.